ubu hari amakuru avuga yuko ari bamwe mu basirikare bakomeye cyane, hari abakorera muri Etat Major, no kuvuga mu biro bikuru vy'igisirikare cy'u Burundi, ndetse n'abakorera mu ikambi ya Base baba bamaze gufatwa. Abo bafashwe hakaba arimo abakomeye, mu gihe abandi bo mu nzego nkuru bafise amapete yigiye hejuru gwera kuri Colonel Kuduga, bo bakaba bajeje kujanwa mu biro bikuru vy'iperereza rya gisirikare JD. Nkuko tuza ko bigaruka ko niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi biriko biravugwa cyane mu gisata cy'umutekano ndetse n'ibiriko biravugwa mu ntwaro hirya no hino mu gihugu. Ndabaye kaze rero mwe mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubageza ko umunsi ku munsi. Mwe muri nga mu gihugu cy'u Burundi, abari mu ntara zigize ubuseruko, ubumanuko, buraruko, uburengero, abadukurikirana bari mu bisagara bitandukanye bigize igihugu cy'u Burundi, abari mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru nabakingurukira ingene mubana natwe umunsi ku munsi. Ibintu ntivyoroshe habe na gato. Iperereza ryatanguye, bamwe mu bategetsi batandukanye batanguye gufatwa kugira ngo baje kumvirizwa ku cyo bacarateye umuriro cyangwa se iturika ry'ibisasu ryabaye kwigenekerezo 31 ntwarante y'umwaka w'2026 ikaba mu ikambi y'Abase. Nkuko tuza kubigaruka ko hari byinshi byagiye biratangazwa, harimwo ko vyo vyaraturitse bivuye ku isanganya ry'umuriro waturutse gukorana ko kw'insinga z'umuyaga nkuba. Aha haracari igipfungu gituma haba gukekeranya kumvo nyezina zavuye ko iryo bara ryahitanye abantu n'ibintu, bigatuma ivyo zononekaye bifatwa ibisanzwe. Rero hari bamwe mu bakorera mu biro bikuru vy'igisirikare, no kuvuga muri Etat Major, aba bakaba bakorera mu biro bikoreramwo urongoye igisoda cy'u Burundi ariwe General Prime Niyongabo, n'abandi benshi batandukanye baba bamaze gufatwa. Amatwi yadusumira akavuga ko muri kano kanya hajeje gufatwa abasoda baba 130, harimwo abakora mu ikambi y'Abase bajejwe amabanga atandukanye, akaba kandi n'abakora muri chef d'etat no muri Etat Major bajejwe ivy'ubugenduzi, nabo bakaba bafashwe. Nubwo amazina yabo atari yashigwa ahabona, harimo abategetsi bakomeye cyane nkuko turi amakuru turiko turaronka abivuga. Harimwo abafise ipete rya abafise gwera ku mapete ya colonel, ndetse n'abandi basirikare bato nabo bafashwe. Bafashwe harimwo abajejwe ibikorwa vy'umuyaga nkuba muri iyo kambi, abo bafashwe. Abandi bafashwe harimwo abajejwe ububiko bw'ibigwanisho bama babubungabunga umunsi ku munsi, harimwo abari bajejwe umutekano w'ico kibanza caturikiyemwo ivyo bigwanisho, akaba kandi harimwo n'abajejwe logistique, no kuvuga abajejwe ivyinjira ndetse n'ibisohoka muri ubwo bubiko. Sabo gusa kandi kuko abari bari kwirondo mwijoro ribanziriza igenekerezo ya 31 ntwarante y'umwaka w'2026, no kuvuga abaraye bacungereye umutekano iyo kambi ku igenekerezo ya 30 ntwarante uyu mwaka, nabo bafashwe. Abo bafashwe bose rero bakaba bariko barakugwamwo amakuru atandukanye. Bamwe mu ndongozi nkuru z'igisirikare bazi ko niba hari ahantu hambere hitwararikwa na ahantu habikwa ibigwanisho, noneho iyo harimwo n'ibishasha ahantu h'umutekano wabo uburinzwe cyane. Ni mu gihe hari n'amakuru avuga yuko harimwe mu bigwanisho vyari vyararungitswe nga mu gihugu cy'u Burundi bikururukira ku kibuga c'indege ca Bujumbura, byari bibitswe muri iyo kambi. Ivyo navyo bikaba vyegukira igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, yari kwifashisha mu ntambara bariko baragwanamwo n'umari witwaje ibigwanisho M23. Ivyo navyo tukaza kubigarukako. Iperereza rirakomeye cyane, kandi ngiri ni iperereza rishobora kuza gusiga abategetsi benshi nabo bisanze batawe mu mvuto canke se bagakubitwa inkoni zidasanzwe mu gisata c'iperereza rya gisirikare kugira ngo batange amakuru. Bamwe ubwa mbere babanje gukeka yuko vyaravuye ku bambari wahora ari umushikiranganje wa mbere General Rengiyome Bunyoni. Gusa aya makuru ngo kuzanamwo izina rya Bunyoni cyane nuko murementa neza kugira ngo nubundi ivyaha afise bibandanye vyiyongera, dore ko vyinshi mu vyari yaraswe n'ubundi abandanya kubihabwa umunsi ku munsi, nubwo hari vyo atemera gufata kuko vyononekaye. Ngo rero hari bamwe mu bategetsi baba bakimufitiye ishavu kuva bavuye ku rugamba gushika bashize ku butegetsi umwaka wa 2005. Ngidosiye nayo bariko bararaba ingene boyirementanya izina ryiwe rikazamwe, nubwo ngari ibintu bigoranye cyane. Ayo namakuru turiko turakurikirana.
rero ifatwa ry'aba bategetsi batandukanye harimo abarongoye ikambi ndetse n'abacungera umutekano, abajejwe ubwo bubiko ndetse n'abari bajejwe logistique mu biro bikuru vy'igisirikare n'abajejwe maintenance, no kuvuga abajejwe gusanasana ivyononekaye nabo baba barafashwe cyane cyane abo mu gisata ca electricité. Sabo gusa kandi kuko ngira isanganya rishobora no kugira ingaruka ku bakora mu ishiramwe rijejwe gutanga umuyaga nkuba ndetse n'amazi mu gihugu Regideso, nabo ngo baba ariko barakurikiranwa cyane cyane bivuye kuri transformateri yoba iri muri ico gice. Igihari nuko bitaramenyekana neza ivyo abategetsi bariko barashikiriza, gusa ngo mu gisata c'ipeza rya gisirikare ho ibintu ntivyoroshe na gatoyi. Abategetsi benshi batandukanye harimo nka General Prime Niyongabo, umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare, umushikiranganje umutekano, umuvyajejwe harimo umutekano w'igihugu Marie Chantal Nijimbere ndetse n'abandi benshi batandukanye batangiye gukorana ko bidasanzwe kugira ngo barabe ko bokinga aya mabara no mu yandi makambi abitse ibindi bigwanisho vya muzinga ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni nkuru tukibandanya gutohoza ko amazina aza kuja ahabana yose yaba bafashwe turaza ko yabageza ko. Ibisasu bidasanzwe rero vyarahungabanije kuri uyu wa kabiri ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, bituma abanyagihugu baje mu bwoba. Mu gihe indongozi zivuga ko ari isanganya ry'umuriro waturutse ku gukorana ko kw'insinga z'umuyaga nkuba, haracari igipfungu gituma haba gukekeranya ku mvonye zina zavuye ko iryo bara ryahitanye abantu n'ibintu bigatuma ivyononekaye bifatwa bisanzwe. Nkuko twabivuze, igipfungu kiracari cinshi inyuma y'ivyaturitse ku mugoroba wo ku munsi wa kabiri ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Gushika ubu ibiharuro vyononekaye n'ivyatanzwe n'intwaro muri komine Mugera mu bw'igisagara ca Bujumbura iryo bara ryabereye, abantu 8 barapfuye, abashika 30 barakomereka. Ku ruhande rw'indongozi nkuru na gacerere, abavugizi b'igisirikare n'igipolisi baranse kugira ico bashikirije no kunsamiriza y'igihugu. Uramatari w'intara ya Bujumbura General Major Aloys Ndayikengurukiye yemeye ko arindiriye ivyegeranyo biri hamwe bivuye ku makomine yose yakozwe ko imbere yo kugira ico we ashikirije. Ku rubuga ubwoba n'igipfungu biracari vyinshi cyane. Abamenyesha makuru bakeyi baragaragaje kurondera amakuru ajanye n'ivyabaye nabo babujijwe. Kubw'intaya nyinshi zitandukanye, imbonera kure no kuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umuganga uri ku butegetsi CNDD-FDD ngo baba barahawe igikorwa cyo kwirukana abo bamenyesha makuru, baca barakubura ibisigarira vy'ayo mabombe mu ijoro ryo kuwa kabiri rishire wa gatatu, gutyo bafuta ibisigarira vyose vy'ivyo bisasu vyari vyaturitse. Ku rundi ruhande kandi amasoko ataremezwa neza n'ababijejwe yemeza ibitigiri biremereye, aho bishika ku bantu hafi 80 bapfuye. Mu bapfuye harimwo abapfungwa bo mu iborero rikuru rya Mpimba n'ihorero ribarizwa i Bujumbura riri ku metero 150 hagati y'150 ry'ahavuye ivyo bisasu vyaturitse. Musenere wa komine Mugere Adelaide Hatangayo yemeje ko hari abapfungwa 2 bapfiriye mu Mpimba ariko nta muco wundi watanzwe. Ati ese ni igiki cyo bacarabaye ivy'ukuri? Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi no kwivuna abansi General de Brigade Gaspard Baratuza yaremeje mu mugwi wa WhatsApp riramwe abavugizi b'inzego z'igihugu n'abarongoye bimenyesha makuru ko isanganya ry'umuriro ariyo ntandaro y'iryo bararyaguye. Kubwiwe iryo sanganya ridasanzwe ry'umuriro ryadutse mu biko bw'ibigwanisho vy'igisoda cy'u Burundi ku Musaga, bituma ibisasu biturika. Aha kandi yabananije gusaba abanyagihugu gutekana, asaba kwirinda kuja mu bice bibangamiwe, agahumuriza ko inzego zibijejwe ziriko ziratabara. Ivyo vyarakwiragijwe na buramatari w'intara ya Bujumbura ku radio y'igihugu, ariko adatomoye ikintu na kimwe. Ariko kandi abatari bake mu begereye dosiye bariyamiriza ivyo vyashikirijwe. Umwe mu bahoze bajejwe ubwo bubiko yemeza ko atamuyaga nkuba uri muri ubwo bubiko, ukiretse vyahindutse naragiye ahandi ngoho ntavyo nemera, niko yamenyesheje. Umwe mu ntwazangabo yahunze igihugu nawe nyene yabivuze ibisa nuko nyene yamenyesheje ko mu yandi makamba akomeye azi nk'iya Mwaro hagati mu gihugu na Cankuzo mu buseruko ibigwanisho bikomeye bitaba birimwo umuriro kandi ko vyimbigwa mu kuzimu mu musozi w'imbwe. Ariko kubwiwe ngo kuba Bujumbura iri mu kiyaya bituma kubakira ibigwanisho mu kuzimu bigorana kubera amazi ari hafi mu kuzimu. Amakuru ataremezwa neza akavuga ko hari inyubakwa ziri mu kuzimu muri iyo kambi.
Hakaba kandi hari n'amakuru avuga ko hari ubundi bubiko bwinshi bwoba bwarungurujwe n'ibivugwa vyinshi. Umwe mu bakoroneri bo mu gisoda cy'u Burundi yemeje ko ubwo bubiko bw'ibigwanisho bwahoze muri quartier Gasekebuye hafi yo kambi. Yamenyesheje ko rero ubwo bubiko bwimuwe inyuma yaho abategetsi bahereye amatongo abanyagihugu muri ako karere, inyuma yaho CNDD-FDD shikiriye ku butegetsi mu mwaka wa 2005 ngo amasezerano yarusha yabayeho mu mwaka wa 2000. Ayandi makuru ataremezwa akavuga ko haba igitero cy'ubwenge cyakozwe n'indege ngo makuru yizewe aravyemeza. Umwe mu baba muri ivyo bice yemeza ko yabonye ikintu cururuka nk'umuravyo imbere gato ya yuko ivyo bisasu biturika, akavuga ko cyari kimeze nk'indege iguye. Ugusanzara kw'ibisasu gushika mu makaritsiye mu buraruko bw'igisagara hafi ya Musaga byarateye ubwoba abanyagihugu bibaza ko vyo bari ibitero vyinshi, ariko amakuru ava mu gisirikare akavuga ko ari ibisanzwe biva ku nguvu z'ivyo bisasu biturika. Ngo inguvu ziba nyinshi niko ivyo bisasu bishobora gushika kure, ngo nta kidasanzwe rero niko ayo masoko abivuga. Kubw'amasoko ataremezwa ububiko bwaheruka kuzanwamwo ibigwanisho bivuye mu gihugu ca Tanzania no muri kimwe mu bihugu vya Buraya. Ivyo bikoresho vyari bigenewe kurungikwa mu buseruko bwa Kongo nko muri Sud Kivu, igisirikare cy'u Burundi kiriko kirafasha FARDC na Wazalendo kugwanya M23. Umwe mu bashinga intahe yemeza ko yabonye amakamyo ashika 10 y'igisirikare ca Tanzania ajabutse urubibe rwa Kobero yuzuye ibikoresho vya gisirikare. Nako kandi iyi kambi yabereyemwo iriturika ridasanzwe ry'ibigwanisho yoba ari kambi bise ibikoresho bikomeye cyane by'igisirikare cy'u Burundi. Ikambi yabase isanzwe izwi ko iri ububiko bw'ibikoresho vya gisirikare. Irafise uruhara rukomeye mu gw'ibikoresho vy'igisirikare cy'u Burundi. Iraha amakamba atandukanye, imyambaro itandukanye, ibirato, imiti n'ibipfungurwa havuyemwo ibiharage. Iyo kambi kandi rimwe n'igituro cyo kunywesha ibitoro imiduga y'igisirikare hamwe n'uruganda runini rwo gushona. Kubwa benshi mu bashinga intahe igice kinini cy'ububiko bw'imiti n'ibipfungurwa caraturiwe n'ivyo bisasu. Hari ibiharuro kandi bitizewe n'uko nka gutanga amakuru. Mu gihe hariko haratangwa amakuru ayatanzwe nayo akabamwe ibihushane, igipfungu kiracari cinshi cyane kwavuye neza na neza icatumye iryo sanganya ryahitanye abantu n'ibintu ryaduka hamwe n'ababiteye. Ivyo nonekaye ngo biracagoye guhinyuza. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspard Baratuza yemeye ko aza kugira ikiganiro ko ku munsi w'ejo kugira ikiganiro n'abamenyesha makuru, ariko kandi vyavuye muri ico kiganiro navyo benshi bakavuga ko ari ibintu vyari bisanzwe bizwi. Abana benshi bari babuzwe batowe. Imiryango imwe nayo yari yahunze ingo zayo yagarutse mu ngo ku munsi wa gatatu. Abategetsi batandukanye nabo babaneje kandi basaba abanyagihugu kwirinda ibice vyagwemwe ivyo bigwanisho bitaraturika. Mu Barundi baba hanze y'igihugu harahanahanywe ubutumwa bwo gufatana mu nda. Umukuru w'igihugu Valentin Ndayishimiye yanatangaje ku rubuga rwa X utindaje abagize ivyago biturutse ku muriro wadutse mu bubiko bumwe bw'ikambi y'igisirikare muri zone Musaga. Turahumurije abarundi bose, inzego z'igihugu ziri ku kivi kugira ngo zitabare kandi zibandanye zikinga kugira ngo ibintu bisubire mu buryo, Imana izigame u Burundi. Ngivyo rero twaba tuvuze cyane cyane kubivugwa ku iturika ryabaye mu ikambi yabasi. Iturika ry'ibigwanisho bikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, benshi bavuga ko ibi vyagize ingaruka zidasanzwe ku kungene abanyagihugu babaye mu gisagara ca Bujumbura, ndetse na byinshi mu bikorwa bikaba vyari ivyahagaze. Mu yandi makuru ngo utarishe nturengana, ibusuma impunzi zifise ingorane zo gutangishwa amafaranga ku nguvu. Gutahuka mu gihugu c'amavukiro ngo biko bihinduka nk'umutwaro mu ku mpunzi nyinshi z'abanyekongo ziri mu ikambi y'Ibusuma mu buseruko bw'igihugu. Mu gihe benshi bavuga ko bashaka gusubira muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ngorane ingorane nyinshi zijanye n'amafaranga batangishwa hamwe n'ingeso zivugwa ko ari ugunyangirwa uburenganzira. Kubw'ibivugwa vyegeranijwe na social media zi Burundi, kuva muri iyo kambi gushika mu gisagara ca Uvira kiri hafi ya Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi, ngo bishobora gutwara gushika ku mafaranga angana n'umuriyoni umwe w'amarundi. Ni igitigiri gifatwa nk'umurengera gisabwa ku bibanza bitandukanye ku rugendo bagira. Kubw'izo mpunzi ayo mafaranga asabwa mu ngero zitandukanye, kuva ku isokero ry'ikambi no ku bituro vyinshi vyo gusuzuma ivyangombwa birimwo ababijejwe umutekano cyangwa urwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi, ngo amabariyeri menshi bivugwa ko ari mu ntara ya Ruyigi.
Ivyegeranyo vyinshi vy'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu vyagiriza imbonerakure kugira uruhara mu bikorwa vy'ihohotera rikorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi abakekwa abaharanira agateka kazina muntu, abamenyesha amakuru hamwe n'abadandaza. Ngo abadashobora kuriha ayo mafaranga nk'uko vyemezwa n'amasoko atandukanye barafatwa bagapfungwa amasaha menshi hanyuma bagasubizwa ku nguvu mw'ikambi y'Ibusuma. Ngiyo udafise amafaranga nturengana, baragufata canke bakagusubiza mw'ikambi, ni kumwe mu mpunzi yatashatse kwidondora avuga. Ariko rero ngo amahera asanzwe y'urugendo ntarenga 60,000 vy'amarundi. Iryo tandukaniro rinini rituma biyumva ko bariko bararenganywa kandi bariko barasahurwa mu gihe basanzwe bamerewe nabi cane. Uti badusaba amafaranga kuri buri bariyeri, hari abariha gushika ku miliyoni kugira bashike Uvira batabujijwe. Turasaba HCR na ONEPRA kwihutisha iyandikwa ry'impunzi kugira ngo gutahuka bitangure vyihuta. Abantu benshi barariha amahera menshi kugira ngo batahe mu buryo butemewe kubera ubuzima bubi turimwo no guteba gutahukanwa. Abadafise amafaranga rero basubizwa mw'ikambi. Ivyo biriko biba mu gihe HCR ifadikanije na leta y'u Burundi yatangaje ko gutahuka ku bushake gushobora gutangura inyuma y'iyandikwa ririko rirakorwa kuva hagati mu kwezi kwa Ntwarante. Kuko abategetsi ngiyo ntambwe ni nkenegwa. Impunzi nyinshi ziri Ibusuma ntiziraronka icemezo kibaha uburenganzira bwo kwitwa impunzi, ziguma zifatwa nk'abasaba ubuhungiro. Iyo ntambwe rero irangiye leta z'u Burundi na Kongo zifashijwe na HCR ngo zizotunganya igikorwa cyo gutahuka ku bushake. Ku ruhande rwabo abajejwe umutekano mu gipolisi basaba ko hubahirizwa amategeko. Umukuru w'igipolisi Busuma Lieutenant Jeremy Mpawenimana amenyesha ko hari impunzi zimwe zihenda ko kwiyandikisha ari uburenganzira bwo kugendagenda atankomanzi, ariko kandi aremera ko gucungera iyo kambi bigorana kuko yuguruye. Abategetsi bagabisha ko usose mu buryo butemewe na ari we azobazwa ivyo mushikira vyose. Hagati aho kandi ikambi ya Busuma iracarimwe ingorane nyinshi kabikeneye ubutabazi. Irimwe impunzi zirenga 67,000 mu gihe ibiharuro bimwe bivuga impunzi z'abanyekongo zirenga 75,000 zahunze intambara zo muri Sud Kivu hagati ya Kigarama umwaka uheze na zero uyu mwaka w'2026. Kubera ubuzima bugoye rero no guteba gutahukanwa, impunzi nyinshi ngo ziracagerageza izindi nzira kenshi zitwara amafaranga menshi cyane. Abatabaza bo bakabandanya gusaba kwihutisha gutahukanwa kugira ngo habe ugusubira mu gihugu ku bushake. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza n'amakuru bagenzi babo bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi yoba mu gisata ca politike agati yakazina muntu ndetse n'ibindi vyinshi biba biriko biravugwa bigezwe ko irya nino. Harandi makuru menshi turiko tubatohoreza tuza kubageza ko mwanya uri imbere n'Umuhuza TV Imana iba hezagire.